igenekerezo rya 12 Ruhuma umwaka wa 2025. Mu gitondo hitezwe ikirere kirimwo izuba n'ibicu bike bike mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ahazoba hakanye gusumba handi ni mu ntara ya Mwaro, ayipima kuri degrees Celsius 13. Ku Muhingamo naho haritezwe ikirere kirimwo ibicu vyinshi mu ntara za Rumonge, Rutana, Ruyigi na Cankuzo. Mu ntara ya Kirundo hitezwe ikirere kirimwo izuba n'ibicu bike bike, nayo mu z'intara zisigaye hakaba hitezweyo imvura. Ahazoba hashushe gusumba handi ni mu ntara ya Cibitoke, ayipima kuri degrees Celsius 30. Mu gitondo hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga iminota 10 rirenge igihe cy'isaha 12 n'iminota 23 z'umugoroba. Hano rero ni hagarukira amakuru atekanye ikirere, mwatubwiye n'ikigo ca Ijebu kijejwe ivy'ibirere. Mwakoze cyane kuyakurikirana, Alice Ningabira nije niko ndabashikiriza.